Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda s'abonner canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi kandi mudahwema kubitwereka, tubagezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uku muriko murabibona kuri ano masanamu y'Icengidu mu ntara ya Sichuan mu Bushinwa, iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye ari, niko hameze muri uyu mwanya, ubwo hariko haraba ibirori vyo kwugurura icese inkino z'isi yose World University Games ku ncuro yazo ya 31 zihuza amakaminuza Icengidu. Ibirori bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping, umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye, umukuru w'igihugu ca Mauritania Mohamed Ould Sheikh Ghazouani, umushikiranganji wa mbere Georgia ndetse n'abandi. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe kugira uje urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bigezweko ngaha mu gihugu cacu. Vyose kubijanye n'urwo rugendo rwa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye ni ngaha kuri ino mboneshakure, ntuje kure. Nayo kandi ati hakwiye kuba itsimbatazwa ry'imigenderanire gutya ibikorwa vyanyu vyungukira abenegihugu koko. Ku magenekerezo ya 26 ndetse na 27 Mukakaro 2023, ubuserukizi bw'ingoma y'Ubuholande mu Burundi bwari buramutse bwereka abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega ibirangurirwa muri iyo ntara biciye mu mashirahamwe ashira mu ngiro imigambi y'ubwo buserukizi. Ibibazo vyagiye biragaruka vyari bihagaze kuco iyo migambi yamariye abenegihugu mu kiringo imaze iriko irarangurwa ndetse n'ingene hiteguwe kubandanya ikora. Buramatari w'intara ya Gitega Manirambona Venant yarakiriye abo bashitsi, mbere aranishikira mu misozi kuraba ko vy'ukuri ivyo bavuga mu mpapuro biri no mu kivi. Jerowene Stephs, umuserukizi w'ingoma y'Ubuholande mu Burundi, nawe yagize ati kuba muriko murakorera Igitega ni kimwe, ariko murakwiye gutora igikorwa mwohurirako hari ivyo bita synergie kugira iyi migambi yungukire bikwiye abenegihugu. Mu bari baje muri urwo rugendo hakaba harimwo na Jean Marie Nizigimana arongoye ishirahamwe Genie Eco rihingura amapave mu micafu itabora plastique. Ni umwe mu rwaruka rukurikiranwa n'umugambi Nuku ushirwa mu ngiro na magazine Jimbere ifadikanije na Kazecom. Yararonse akaryo ko kubaza ibibazo bijanye n'ishingwa n'ishigwa mu ngiro ry'imigambi itandukanye, mbere aranabaha intererano zijanye n'ikoreshwa ry'ifumbire biochar agiye gutangura gushira kw'isoko. Mwomenya ko iyo migambi yerekanywe ikorera mu ntara zitandukanye z'igihugu mu bisata vyo kwitunganiriza imigambi, amagara y'abantu, kubaho neza ndetse n'igisata c'uburimyi. Nayo mu bindi kandi bati ese kubera iki amabwirizwa agenga amatora yama arahindagurika uko amatora yegereje? Ico ni ikibazo abahinga mu vya politike bahanahanyeko ivyiyumviro kuri uwo 28 Mukakaro 2023 mu kiganiro cabereye ku Mutanga mu kigo ca kaminuza y'Uburundi. Mu mwihwezo wa Denis Banshimiyubusa, umuhinga mu vya politike akaba n'umwigisha muri kaminuza, yerekanye ukuntu ibwirizwa rigenga amatora ryama ritegurwa amatora yegereje rigamije gukumira umurwi w'abantu. Atanga akarorero n'ukuntu mu myaka 15 gusa hamaze kujaho amabwirizwa agenga amatora 4, kandi ayo mabwirizwa yose naho hageragezwa gutangwa insiguro zo kunyugwisha abantu, biboneka ko yaba afise abo umugambwe uri ku butegetsi ushaka kwigizayo canke kunaniza.
nayo Porofeseri Paul Ngarambe yibaza impamvu itegeko rigenga amatora ritoshirwaho hagisigaye nk'imyaka ibiri imbere y'uko amatora aba. Uwo mukurambere w'incabwenge akaba abona ko ivyo biva kuko demokarasi itarashika ku rwego rushimishije. Ngarambe akaba ashinga inahe y'ukuntu yahura n'ibigeragezo atwara Seni mu mwaka w'ibihumbi 2005 ariko agahagarara rugabo. Ati jewe n'uyu mushatsi mutakibona niho watakariye, na gake kasigaye kaciye kera, barandondera bakanyemerera ivyo bazompa kugira ngo nshire aho bashaka, ariko inyishu yaba ari no, niko Paul Ngarambe yavuze, agasaba ko ubwo bwenge bukoreshwa mu kwigizayo canke gukenyura abandi bukwiye gukoreshwa mu gukora ineza y'igihugu canke y'abarundi bose. Kubw'ivyo rero ngo biracagoye ko amategeko ataguma ahindagurika mu gihe amategeko atazoba ariko ategurwa ku neza ya bose. Akemeza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 ata amatora arangwamwo demokarasi haraboneka mu gihugu c'u Burundi. Rero ngo nivyo vy'uko amabwirizwa ahindagurika kira uko amatora yegereje biri mu bigaragaza ko demokarasi ikiri kure. Dr Calixte Nizane, icegera c'uwurongoye igisata cigisha politike n'amategeko muri Kaminuza y'u Burundi, we akaba avuga ko bene izo ntererano ziri mu vyo amakaminuza asabwa kugira ngo zifashe mu gutunganya intumbero. Ivyo bishikirijwe mu gihe Uburundi buriko bwegereza ikiringo c'amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025. Itegeko rigenga amatora rikaba ritarajaho. Ese namwe muremeranya n'izo ncabwenge? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko ata bwoba bw'ejo bafise kubera bakurikiranye ivyirwa vyo gukinjika canke gutegura imfungurwa. Abo ni abantu 150 baronyejwe. Abo ni abantu 150 baronyejwe kuri uwa 23 Mukakaro 2023, impapuro zemeza ko bahejeje ivyirwa vyo gukinjika kijambere bigiye muri Ham Harvest. Abo bagizwe ahanini n'urwaruka, bakaba bavuga ko ubumenyi baronse ata bwoba bw'uko bazobaho ejo, kuko ngo ubumenyi baronse buhagije buzobabeshaho. Niyonizeye Jean de Dieu, umwe mu bakurikiranye izo nyigisho, akaba agira ati jewe ivyirwa naronse vyaranyuguruye amaso, nta bwoba bw'ubuzima ngifise kuko ntakoreye uwundi muntu, nzikorera ivyanje. Niyonizeye akaba ashimira Ernest Nibigira yagize ico ciyumviro co kutigungana ubumenyi afise, maze agatangura kwigisha abandi umwuga biciye muri Ham Harvest. Igiraneza Chrétienne we ngo hampande yo kuzokoresha uwo mwuga wo gutegura imfungurwa canke gukinjika, bizomufasha niyamara kubaka urwiwe mu gutegurira udufungurwa tunoboye umunega wiwe. Ernest Nibigira nyene Ham Harvest asanzwe yaranonosoye ivyo gufungura neza, akaba avuga ko kuvukira mu muryango ukenye hatari ikosa ari ugusaza ukenye. Kubw'ivyo rero ngo yahisemwo gusangiza umwuga abandi bose kugira ngo nibarwe muri iryo kosa ryo gusazira mu bukene. Mu vyo abigisha Ernest Nibigira hakaba harimwo ugutegura imfungurwa cuisine moderne, uko bategura imfungurwa zikagumana akamaro kuwuzihereje canke zitagira ingaruka mbi ku magara y'abantu, hamwe n'ibijanye no kwiyungunganya entrepreneuria. Ihangiro ry'uwo arongoye Ham Harvest ngo ni uguhindura abarundi mbere n'amahanga mu bijanye no kumenya ivyo bakwiye gufungura, hamwe no gutanga ubumenyi kuri benshi bashoboka bategura izo mfungurwa. Atanga akarorero k'akamaro kari mu gufungura igitumba c'ivoka abantu batazi. Akaba amenyesha ko abahejeje kwiga haca baronderera akazi haba mu gihugu canke mu bindi bihugu biciye muri Ham Harvest. Uwo musore Nibigira akaba avuga ko iyo ukoresheje umutwe atankeka utera imbere. Mu kubisigura yitanga ko akarorero k'ukuntu yatanguriye ku busa ariko ubu akaba aharurwa mu bamiliyonere, nayo ngo abugururiwe imiryango muri izo nyigisho ni imice yose harimwo urwaruka n'abakuze.
mwomenya ko kandi abo 150 baronyejwe izo mpapuro hari umurwi wa kabiri bakaba biga mu kiringo c'amezi 3. Ese wowe uvyumva ute? Twandikire.